hama ndafise ikibazo cy'ubuvyimba bwo mu kanwa. Naragwaye ikivyimba ngaha muca mubibona mwese. Byatanguye niga mu 8, hatanguye harafatwa iryinyo iri benshi bitwa ngo kanine, iri rishikura inyama rirahengama. Rihengamye hapfa harahengama yose, amenyo ashika nko kundwi yose arahengama, hamwe agoba ku rurimi. Hama no kuvuga simvuge, ndaje ku madispensaire matoyi baranyirukana ngo ivyo bintu ntabyo dushoboye. Bacurambira ati wewe tuzokugira operation, tuzokuramwa amenyo indwi hamwe n'umubangabanga wose tuwukate. Imo kugira bakinkorere bansavye amahera ashika ku bihumbi 650. Ego aho nari muri hopitale kiye. Hama nk'abashaka kunterera kumfasha akanimero ka limikashi 69 53 84 74. Hama akayiko kashi 76 47 94 88. Turabaramukije bakunzi ba Ecobars TV. No munsi turaje dushaka kuganira namwe kuri micro muri kumwe na Tamaranton. Twagiye ahantu turi mu gisandema, twagiye gutembera umuntu, hari umuntu afite ikibazo niyo twagiye kuraba. Tukeneye kuganira nawe mumwumvirize. Twumvise ko afite ibibazo ariko ntiturabimenye ibyo ari byo, ariko turashaka tubimenye hanyuma tumenye ni yikenewe. Turashaka mugumane natwe. Turakuramukije ni sawa? Si sawa, nabi. Kubera iki nabi? Ndagwaye. Ubwa mbere wotwidondoro ukatubwira akazina. Ego mbone nitwa Njimbere Elifaze, mvuka mu ntara ya Ruyigi, komine Bweru, zone Busoro, ku mutumba wa Gashwe. Hama ndafise ikibazo cy'ubuvyimba bwo mu kanwa. Naragwaye ikivyimba ngaha muca mubibona mwese. Byatanguye gute? Byatanguye kuva ryari? Byatanguye muri 2011 niga mu mwaka w'8 ku ishure ryo mu Kayongozi, lycée communal Kayongozi. Byatanguye niga mu 8, hatanguye harafatwa iryinyo iri benshi bitwa ngo kanine, iri rishikura inyama rirahengama. Rihengamye hapfa harahengama yose, amenyo ashika nko kundwi yose arahengama, hamwe agoba ku rurimi. Hama no kuvuga simvuge, ndaje ku madispensaire matoyi baranyirukana ngo ivyo bintu ntabyo dushoboye. Hama naciye njya mu Kayongozi nyene, hariho hopitale mu rupangu y'umwirero ry'imfuvyi, ndashanga umuganga Mashata acara aramfasha ngira transfert ngaho muri wa Karede. Barangirira ibipimo, bangiriye ibipimo, bacurambira ati wewe tuzokugira operation, tuzokuramwa amenyo indwi hamwe n'umubangabanga wose tuwukate. Uburabwira abavyeyi babi bararondera amahera. None utubwira ibyo bintu byatanguye gute? Byavuye kuki? Niki cyabiteye hanini kugira ngo amenyo abuko? Igituma cyabiteye na jewe byanje ntabyo nzi, kuko n'abaganga nabo nyene n'ubu gushika buri isaha ntabyo bazi. Ego kuva utanguye kubyumva, utanguye kubimenya, niki kintu wakoze? Kuva utanguye kumva babaye? Kuva ntanguye mbabaye naciye negera abaganga, bazi barampa ibinini nubwo ataco byamfashije nyine. None iryinyo ryarizanye ritangura kukurya canke riravyimba bigenda gute? Muri make iryinyo ntigigeze rinjya, ryafashwe nyene rihingama. Ego urumva wari ukomeye amenyo meze neza, nta kibazo na kimwe cy'amenyo wari ufise? Oya, ubwa mbere nta kibazo cy'amenyo nari mfise kweli. Vyarizanye iryinyo ritangura guhengama, utakomeretse, utaguye hasi, atangorane nimwe yahabaye? Ego byafashe iryo ryinyo nyene ryo rishikura inyama, bijya bitwa mu Gifaransa kanine kabisa, icari aringa. Byatanguye rihengama buke. Hama yose acagira rimwe, acagwa ku rurimi hamwe no kuvuga
kuvuga bidakunda kumvuga. donc byajyana umubangabanga wose wahengamye canke n'ibinyigisho biri n'ibinyigisho byarafashwe donc n'ibinyigisho byagiriye rimwe byose. Donc igitanda cy'amenyo nico cyagize kibunzwe kw'iryo gufa kw'ico kinyigisho hacaza ku ibintu by'ibibure bure amamenyo yose acaja mu kirere hamacara hengama kubera atangufa kwisi. none nk'ubu kuva ufashwe warashobora gufungura byari bimeze gute? Mbo gufungura byarangora cyane muhira bari barabaje akantu kumuhini bararondera ibyo barondera nk'ibitoke nk'ibiraya bagaca babicucuma cyangwa bakabisekura no mu gisagara bavuga ngo ni kubihura hama nkaza ndayongovya nyene umuntu atagira uswinye nyene nuko nyene. Urumva muri ntiwashobora guhekinya baca kurondera ibintu umira ugira kumirwa nyene. Nk'inanasi bakafata nk'ibintu by'umusekuzo bakayihwamika nyene ikaryama hama nkaza ndayihora nyene pagusukayo nyene uko nyene kugira ndabe ko namara umunsi. None ubu naho ufungura gute bimeze gute? Ubu hoho naka yohera bahinga fata dusuguti nkashira mu mazi nkakoroga hama nkacanye. None kuva ico gihe wagiye ku bitaro bagufasha igiki waje kwa muganga hari ikintu bagufashije hari impinduka twabigeze wumva ku bitaro byo mu Kangozi? Ibitaro aho waragiye hariho hose ibitaro byose waragiye ko hari impinduka warigeze wumva? Impinduka narayibonye kandi ndayumva kuko haragize igihe hamwe hatoboka hamwe havayo amashira anuka cyane gose nkaha ntitwari no kwegerana kuko mwaca mwiruka. Yego uko kunuka naho kugira ngo hatangure kuza amashira navyo byagenze gute byatanguye gute? Byaje mubwo bubabare bwatumye amenya hengama donc kivyimba imbere n'inyuma hama hagati hagacasigara espace niniya ituma hajamwa amashira hama hagaca hipufura himena. Icyavimvye cyabaye giki wabaye umubangabanga canke yabaye amenye cyabaye giki cyavimvye? Donc cyavimvye wabaye umubangabanga amenye yaguye mu mporero acaravayo kubera yabuze aho hagarara. Arumva umubangabanga niwe wavyimvye nyuma utangura kuvayo amashira? Niratanguye kuvayo. None bakukoreye kugira ngo bihere ivyo? Ico bankoreye baranyopeye aho muri wakarete barakuramwo amenyo indwi barakuramwo n'umubangabanga byose barata kuko byari byamaze gupfa nyene. Yego barakweye amenyo indwi barakura n'umubangabanga? Yego. Ubu rero hariho amenyo ndabona ahantu hari meze nk'ikinogo. Urabona ngaha n'utwinyo dutatu harimo iryatobotse ngaha ni tune harimo irindi ryatobotse. Yego nagiye kwa muganga ngo barikureyo bace baragira ubwoba ngo nocampa kuko bo hapa bakuranamwo n'umubangabanga bacuduga kubera ngaha hanga twacabi dandukana ati nta kundi nzoba huko nyine. None kugira ngo ubu wumva gute ubu umerewe gute? Merewe nabi rwose. Urababara canke niki kibazo wovuga ati je ubu numva ukuntu uko wobisigura? Uko nobisigura biragoye no gutahura kuko nko mu kuryama ndyama ngaramye gusa canke nkaryamira mu musaya umwe uyu ugwaye sinshobora kuryamira cyambabara. Ubabara ukoze ko canke n'ubu uri kuravuga urumva? N'ubu ndimo ndavuga ari indome ntashobora ugasanga nasinze kubera ari ububabare donc sinshobora kugira kwasoma cyane. None ubona bakubwiye ko wokorerwa iki hasabwa iki n'ikihe kintu ubona wokorerwa kugira ngo usubire kumenya canke kwa muganga baba bakubariye gute? Kwa muganga mperuka yo kugendayo bantumye igipimo cha scanner naco kirazimvye narabuze n'uburyo. Ico gipimo cha scanner bakubwiye ko bakigukoreye wocukira? Oya ntibambwiye ko noca nkira ahubwo bambwiye nti twomanza kuraba ico gipimo tukaraba icyo urwaye tukongera tukaraba n'icyatumye urwaye. Yego aho ico gipimo baraba ukuntu icyo kirwaye n'icyatumye ndwara aja koza
donc icyo gipimo ni kugira ngo bamenye igituma wagwaye barabe icyabiteye. None icyo gipimo kugira ngo bagigukorere hasabwe iki? Icyo gipimo kugira bakinkorere bansabye amahera ashika ku bihumbi 650. Ego aho nari muri hopitali Kira. Muri hopitali Kira? Ego. Niho bagusabye 650. Ego. None kugira ngo bace baguha umuti ibyo ucu ntavyo bimenye ko cyane kugira bampa umuti oya nco nabimenye. Urumva no mara kugira icyo gipimo niho uzoca umenya icyo baze gukorera. Ego kugira bashoboye kumenya icyo ngwaye hama bisunge mu kuvura ipariti ngwaye n'icyatumye ngwaye hama bice mu mubiri icyo kintu gituma aguma habandanya havyimba. None wowe wumva ku ruhande rwawe urumva ubwo buryo bwoboneka gute? Ku ruhande rwanje kweri gushika nino twarasesaguye byinshi abatungo tukagurisha none ku bwanje nyene ngaha no kuborera ngaha ku isi kweri namba n'uburyo bwo nta nzira nimwe ku bwawe ubona. oya ntabwo ubona ni nk'abantu abahe abantu baba bariko baratwumviriza canke abo mu gihugu canke abagira neza baje bafasha ni nk'abaye wumva wotura ikibazo cyawe kugira ngo umve ko bagufasha? abo notura bose n'abarundi n'abantu baba bashoboye gufasha. bo wumva boce bagufasha mu buryo bwawe nk'uko haje nk'umuntu yovuga ati agufashe yogufasha mu buryo bwawe? Umuntu ashaka kamfasha uburyo bishaka kamfashamo nuko bonterera bakamfasha uburyo bwo kwa muganga bakangira icyo gipimo bakandira n'ivyo bitaro nyine baba bansizemo kugira abantu kwama amagara yanje akamera neza. Bogufasha gute? Icyo bomfasha nuko bondose uburyo nkakora kwa muganga amagara yanje akamererwa neza. None umuntu yaba gukeneye yo bakeneye kugufasha yo gusanga he yo kuronka gute byo genda gute? Aho bosanga ni mu Gihosha quartier Gisande umushinga ntaye yitwa Nabanganariye. Hama nk'abashaka kunterera kumfasha akanimero ka imikashi 69 53 84 74 hama akayiko kashi 76 47 94 88. Aho niho boshobora kuntora. Amazina abo tora ku mazina yawe? Amazina nitwa Nijimbere Elifazi. Murakoze cyane bakunzi ba Ecobass TV. Nibaze mwumvise twaganiriye nko twabwiye mu ntango no muntu afite ikibazo gaye tuje kuraba rero mwavyumvise nko mwabanye natwe kuva mu ntango. Tugomba tubasabe umuntu wese afite umutima wo gufasha, umuntu wese yumva yofasha agira icyo akoze kuri no muvukanyi wacu kuko arababaye nkuko mwavyumvitiye kuryama n'ikibazo gufungura umuntu afungura udusuguti amaje kutugoroga mu mazi urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Buri muntu wese yumva no makuru yo byumva turamusavye agira umutima w'ikigongo kubisangiza abandi kubirungikira umuntu wari we wese kugira ngo umuntu afite umutima wo kumufasha amufashe umuvukanyi wacu nawe asubire kugira amagara meza nkuko akwiye kubaho afite amagara meza. Turabinginze mwibuke kwisabona, mwibuke kugira like, mubisangiza abandi kugira ngo bikunde benshi babimenye benshi bavyumve kugira ngo aronke ubufasha bwihuta. Hagize ikibazo yogira bigakomera canke akagira ikindi kibazo gisumbaho tubwe nk'abarundi nk'abantu bari bo bose tumubona ko n'Imana sinzi ko yona tubabarira kuko byo bari ibintu bibabaje cyane. Ndabinginze uwo ari we wese avyumva, uwo ari we wese yumva ino nshuti yacu ariko arasaba atakamba agira icyo akoze. Murakoze cyane.